munsi wa gatanu genekerezo rya 19 Ruhuma mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo hamwe no mu Ngagara, igipolisi c'u Burundi carafashe inkozi z'ikibi z'abapolisi bagirizwa kwiba igitoro c'imodoka bari basanzwe bajejwe kunyonga imodoka z'akazi z'igipolisi. Hafashwe rero abapolisi babiri b'abashoferi, umwe yitwa APC Nibitanga Esperance ni umupfasoni, uwundi yitwa APC Ferdinand Kuriyo, ugira gatatu yitwa APC Emery Manyonga yashoboye kwiruka aracika ariko ariko araronderwa nawe nyene. Harafashwe rero n'abandi bakorana abatari abapolisi babiri, umwe yitwa Mebera Abdul n'uwundi yitwa Nibigira Reverien. Hanyuma rero igipolisi caciye gikora n'amasaka aho hambere hafatiwe uwo mupolisi yarahejeje gushikana imodoka ivuye ruguru acaja kuvoma ico gitoro. Hanyuma igipolisi carahashitse kirakora amasaka gica kihatora ivyo bikoresho mubona bari basanzwe bakoresha mu kuvoma ico gitoro, amabido menshi n'uburingoti bakoresha buto buto mu gucuranura ico gitoro bakikura mu izo modoka bakibuganiza mu mabido kugira bace baja kukigurisha. Murabona mwitegereje ukungene zingana, murabona yuko igitoro cahahoneye, kandi ababajijwe bose bo muri ubwo rupango n'ababanyi bose baremeza yuko aba bapolisi ariko kazi bakora bahora bama bariko bari ico gitoro, hanyuma bagaca bavugana n'abaza kukibagurira. Abandi ba kabiri nabo nyene bari mu polisi, urya mupolisi w'umupfasoni nabo nyene kuri iyo tariki nyene bafatiwe mu Ngagara hari hafi ya Hoterako. Abo nabo uyu mupfasoni nawe akaba yaraje mu modoka nyene y'akazi aje azanye amabida abiri yuzuye amazutu nkuko mwayabonye ngaha. Hanyuma yariketse ko abandi bapolisi bagenzi be bajejwe bariko baramukurikirana inyuma, bariko baramufotora, hanyuma aca izo bida aca zihereza n'ingoga abantu yarazizaniye, aca arasubira inyuma arahunga n'imodoka. Ariko bene kuzitora baca barafatwa barazifatanwa, baca baranavuga n'uwarazibazaniye, baca baranavuga yuko yaramaze kuhaza inshuro nyinshi azanye ibido nk'izo, aca arafatwa rero. Murabona rero bose hamwe ni abapolisi babiri b'abashoferi, harimo n'umupfasoni, hakaba n'ubundi mupolisi umwe akiriko ararondera yaciye yiruka, n'aba bandi basivile babiri bakorana. Sikera cane itariki 12 z'ukwezi nyene kwa kabiri twari twaberetse uwundi mushoferi w'umupolisi yafatiwe mu Kinama nawe nyene ariko arakora ubisha nk'ubu. Aba rero urubarindiriye ni nk'ugwari rurindiriye uriya nuguca ubwa mbere na mbere bafutwa ubu nyene mu rwego rw'igipolisi c'u Burundi kugira ngo wa muryambwa abe umwe kandi yitukisha. Ico twomenyesha abantu nuko urugamba rwatangujwe n'ubushikiranganje, ijambo nyakubahwa umushikiranganje mushasha yavuze agishika ryo kugwanya igiturire, ryo kugwanya abasesagura amatungo y'igihugu mu buryo bwinshi. Ico twagomba kubamenyesha ko urugamba rubandanya kandi ko urugamba ruzoherana ari uko ata muntu numwe azoba kiriko ariba amatungo y'igihugu. Hariho abavuze ngo ni umuvuduko umwe bavuga ngo umuvuduko w'isake. Twagira tubamenyeshe yuko atari umuvuduko namba, kuko aba atwerekanye murabona ko tumaze kwerekana abapolisi ciro kenshi mbere n'abandi bakozi ba leta, tubamenyesha yuko uwo wese afashwe ikintu ca mbere gikorwa no kubanza kumufuta mu kazi, hanyuma abandi bagaca babandanya amatohoza, kandi agategezwa no guca ariha ibintu vyose aba yamaze konona. Aha rero twagira dutera kamo cane cane abapolisi, aba bashoferi b'abapolisi. Burya mu Kirundi barayamaze ngo intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Hariho abo nkumbure bavyumvise tubivuga ubwa mbere tuko turerekana aba mbere bavuga ngo ni wa muvuduko. Barabona yuko ari igikorwa kibandanye, no kuvuga yuko uwo bakibigira canke afise ku gatima kubikora adahagaritse
arabona neza ko igice gikurikira ubwa mbere ho no gufutwa mu kazi hanyuma kandi agaca akorerwa idosiye akateraja mu butungane kugira ngo aze kwishura icaha yakoze. Rero murabona ko bibabaje cyane. Abapolisi harimo abavyeyi nk'ujya mufasona afise abana mugabo agacagarika akazi kubera ibido y'igitoro ngaha kuko nawe nyene bamukorera nk'ivyo yakorera abandi ivyo ufasona ntibasubira kuraba kuko icaha yagikoze afatwa nk'inkozi y'ikibi kandi agahanwa gutyo nyene nk'inkozi y'ikibi. Rero twagiye twutse ko urugamba ari urugamba rubandanya kandi rutaraba gusa abapolisi, no rugamba ruraraba n'abakozi cyane cyane abakozi ba leta bose. Aha duca duhera ku bakozi ba leta bakorera mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira mwarumvise yuko babantu bahora batoza amatagisi ya commune, mwarumvise yuko bahagarikiwe rimwe mu gihugu cose kuko naho bakibandanya itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu bagiye kuzohagarikwa bose. Muca murazi igitigiri cyabo murumva kumwe n'abantu benshi bahagarikiwe rimwe kubera bazira gusa ubusuma kuko aho gutoza amafaranga ngo aje mu kiga ca leta azogaruke gufasha bene gihugu baratoza bagashira mu mufuko yabo. Aha rero abantu abarundi abapolisi n'abatari abapolisi baboneye neza ko atakinya kirimo. Murabona aba n'abapolisi bene wacu murabona ko baboshe. Hari akantu rero ku batari abapolisi abantu rero bamenye ko atakinya kirimo n'urugamba rwatangwe kandi n'urugamba rwa twese kandi rutegezwa gutsinda ko ntivyumvikana ko abantu baja kwiba ivy'umwene gihugu. Urugamba rero dusavye abarundi bose kurushigikira urugamba rw'ugwacu kuko ni kuneza yacu twese kuko ivyo biba nivyo biheza bikagaruka bigateza imbere igihugu bigateza imbere abene gihugu igihugu cose. Ariko bavyivye bashira mu mifuko yabo kandi nta bitangaza turabona ababikozemo ko n'amafaranga bahereza ku makontwari mwicupa ngo ejo bazoronka yandi. Rero dufashanye twese abarundi twese na cyane mwebwe bamenyesha amakuru mu dufashe buno butumwa bushike kure hashoboka. Abantu bumve ko ari urugamba rwatanguye kandi ko rubandanye. Udahevye azohebeshwa kandi guhebeshwa kwiwe murabibona no kumufata hanyuma agashikirizwa ubutungane bugaheza ukamuhana.